Uzobana inyama mbisi izovyura iyumye. Sinabivuze. Mwaraheje. Sinanabivuze uko nyene. Inyama mbisi uzobana nawe ducumuro. Uzobana inyama mbisi izovyura iyumye. Nubu ndabisubiye mutabihagaritse no mu myaka 50 heza bizoja kwahana. Muhagaritse ubifitiye mu gihugu kikuba giteza imbere. Ibyo ni itunga ry'igihugu muri ko muranokeza. Ebabwi duce umurongo bane ba mama kugira ngo tufate urugendo rwo mu 2040 n'ahandi tuzoshika. Turi mu kajagara kabona. Aho umuntu agenda agahenda wo muri obere ati ntumpanurire aya mahirwe yarigeze 5 twivye duca tugabura. Umugwiza tunga yoba akitwa umugwiza tunga agahenda bakoze no kuri obere ngo wowe bajya verificateur ega nasaza niba mu nzira zibiri muri duwane mukongera mukirira mu tax center nitwiga turacyumo muragenda ijya ikipe de verificateur mugaca mwibwira muti muri hatuvyumvikane adi urabona nari gutanga miliyari 5 muri leta none reka tumvikane kandi muri yari dumwe izi zine tukumvikane gene tuzigabura. Ivyo nivyo biba kuri duhana naho uturabona nzanye ni container 5 ubandika 2 ivyo navyiboneye mu rugamba mbere aho twasanze imodoka imwe baharuye igice kimwe ikindi ntibaharura mugaca mwumvikana mukabaha igicure mugaca mugabura. None twoshika mu 2040 gute dufise abakozi b'igihugu bameze uko dufise n'abagwiza tunga bameze uko. Bisa nuko umugore n'umugabo bokumvikana bati uwa mugore we ko twigweye byinshi ingo turige ibivyana ntironke namba. Ega mamubwita ivyana kuko umva ni mu biti bakeneye umugabo n'umugore bo bati aya mahera tujya kuyagwesha inzoga tugende tuyakore n'ibintu byose dushaka mugabo abana ntibaronke ko n'ifaranga nari. Nibyo rero mubwiza tunga genda kaja hamwe n'umukozi wa leta bakumvikana bati igihugu nikirobe na kimwe mugikimbabaza iyi barabara ni bomotse mwebwe nyene mufise ibitunga vyiza nimwe mutangura kwidoga ngo barabara rirabomotse ngo amabarabara ni mabi sibete nyene. Hari utuntu twinshi mukora duhombesha igihugu mugabo mwe ntimubimenye ngo amashure ni mabi ngo abana ntibagire intebe mu mashure ngo abarimu bahembwa nabi mwebwe nyine mwebwe muhejeje kuvyica mugabo ukaba ari mwebwe ngidodo. Ayo n'amadefo aze kubona. Ego n'ivyo hariho n'ibito mu bakozi ba leta ariko babahenda ngo ndakwereka ingene twibabuka ego ndakwereka hariho mugama rero ndabaza kuyabona ni menshi cyane ku buryo ngira ngo ibyo boroshe. Narabwiye ngene umunsi umwe nabwiye umuntu hariho fraude za kunzi sahize n'izirenze mw'ijoro sahine y'ijoro genda utegere hanyuma aragenda baca bariyumvikanira barumvikana neza imivinyu ingene ca iza neza ahubwo aca bariwe ayescort uwo nyene natumye bukeye mu gatondo ntibyagenze gute ngo ntacaje kabisa ngo narindiriye ndabura. Hanyuma cyabwira umukuru wiwe ntimutumye ikintu kimwe nikorera. Burya rero hariho icyaha ceranga nararenganije ico gihe nacevuga umushoferi genda ashitse muce mupfunga umushoferi wiwe muce mubazi gere vyagera wawe ndakazi na kimwe kuko yo mwigisha yo hava mwigisha umushoferi acavuga ati byaraje ati mbere nijewe naciye ndabipakira mwabishize hehe twabishiziwe kugira ntange uzobibona tugiye gusakiwe cyangwa niho biri nimumbwira ufise rero abakozi ba leta bameze uko
ukaba ufise n'abwiza tunga bameze uko ico gihugu dushaka mu 2040 tuzokiro tuze turi abatumaramare be utamaramara ntabazokira aha twatubwira dusesagura ibiturimo kugira duce turiheba tuve ngaha twigira inama y'uko kuva ubu tugira gukorera mu muco